Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahimwiriwe shutanywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nanje mugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza vyinshi cyane kubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru yizewe amakuru atosoye amakuru tuba twatoje mu buryo bwimbitse n'amakuru tuba twigereye ku rubuga rw'intambara maze nkavuga ngo reka namwe nyabashikirize bashe kuyumviriza gatanu kuri gatanu ni byinshi cyane mbabwiriza cyane biri kuvugwa mu ntara zitandukanye ndetse n'amakomine atandukanye hano mu gihugu cyacu c'u Burundi nkababwiriza ibiriko biravugwa nyene n'ibikorwa rw'intambara muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo mu gihugu c'ababanyi aho ari intambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC nkubwiriza n'ibiri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda mu mvo za politike muri vy'ubutegetsi nkakubwiriza ibiri kuvugwa muri Uganda Tanzania Kenya ndetse n'ahandi ijya ino muri Afrika nibagiye kubabwiriza ibiriko biravugwa mu gufya mu makungu ya kure na cyane mu guvyo biyaga binini reka mbanze ndakengurukira uhajeje gufyonda sabone wabonetse hasi kwa jambo kumutwanditse sabone ugafyonda ko ndetse waheza gufyonda sabone kokomeza dusangiza n'ibitekerezo kandi nawe byo gufyonda kozogera hirya nawe aho twumvire duherereye ndagukengurukiye cyane niho ndahera ndasaba nawe utereza gufyonda sabone ko aka ariko karyo ko kumanuka hasi kwa jambo twumutwanditse sabone ugafyonda ko ndetse wamara gufyonda sabone no kamanuka hasi no kandi kazogira ugafyonda kwamara kubikora kudusangiza n'ibitekerezo ariko kandi mwese ndabararika kugira ngo mudusherengere inkuru zacu n'abandi babashe kuzironka mu buryo bumeze neza n'amakuru yizewe rero amakuru nagutegure cyane muri yo bw'idonido ingingo nkuru ndibuze kwibandaho ndakubwiriza ko agakanya hari inkuru mbi idushikiye kuvuga ko umuhungu wa Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi yoba amaze guhabwa ishano biriko biravuga ko rero nyene uyu muhungu w'umukuru w'igihugu nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye yoba amaze kugandagurwa bikaba biri kuvuga ko nyene yoba azize imvo za politike cyane n'ibindi vyinshi cyane Evariste Ndayishimiye yoba yarijanditsemo ndetse kabiri kuba ko abansi b'igihugu aba aribo batanguye gushira hasi nyene Evariste Ndayishimiye akaba ari ko barahera ku bana biwe idonido nyene yaya makuru ndaza kwigera kwa cyane nyene mukanya cyane bere ko nkubwiriza izindi nkuru ndibuze kwibandako abakenyezi batandatu bo mu ntara ya Ruyigi baronyejwe agafashanyo ndetse kana agafashanyo kakaba bashimishije cyane kuri iyi nkuru ndaza kugira ko idodo y'amakuru naguteguriye yo katabura uwo yema ubu nayo no kwambara n'ukuri cyane cyane nyene ni mwidodo y'amakuru nyene userukira igihugu ca Turukiya mu Burundi arufa isiri yatunganije ihuriro ry'uyu wa 2024 rusama 2024 ikiriri abo asanzwe aba imvonyamukuru kwa rugusangira n'abatumire biwe abumvise uburyohe bw'ifungurwa kama bw'intambara yo muri Turukiya yitwa Legioni Engene ivyo yabaye mu gihe turi mu ndwi yahariwe imfungurwa zo muri Turukiya n'ingene zitekwa hagati y'amagenekerezo ya 2021 na 2027 rusama 2024 yeshandaza kubigushikiriza nyene nkuko ubize mu idordo y'amakuru naguteguriye ndanakubwiriza ko gitega abajene batanu bashobora gukora mashini igugwa hagati y'umu miliyoni 1 n'imiliyoni 10 z'amarundi ntabwo ari ivyo gusa nano kuva kuri uyu wa 2022 rusama 2024 amakaritsiye nka yose mu gisagara ca Gitega nta mazi afise mu gatondo ko kuri uyu 24 usama 2024 ibido ya maritiro 200 iriko igurwa amafaranga y'igihumbi ku bantu bemera kuja kuyavoma kure ndaza kwekaho nyene mwidodo makuru naguteguriye ivyirwa bijanye n'ishirwaho ry'ubuhinga bw'imburi mu kugwanya ibiziga n'isibe vyararangiye muri ruheshi niho ikirangamisi cigwanaho
ishirwaho ry'ubwo buhinga kizokwemezwa. Ni vyinshi cane ni mw'idodo y'amakuru naguteguriye mu kanya gatoya cane. Nimugire none kandi Kira Hospital yuguruye inyubakwa shasha zizokorerwamo ubutabazi bw'ibanze mu gatondo ko kuri uyu wa 23 Rusama 2024 ibitaro Kira niho vyugurura inyubakwa shasha izokorerwamo ubutabazi bw'ibanze. Ni mu gihe hariko harahimbazwa indwi yarahiriwe abaforomo. Ni mw'idodo nyene y'amakuru naguteguriye. Ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo saa 3 cyangwa se nimugoroba, ariko nacatuma udafata iminota 5 10 cyangwa 15 gusa wumvire vyinshi amatwi yawe atigeze yumva. Iyi donido y'amakuru ni mu kanya gatoya cane kuri mukuru nje bariko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi wawe kazi. Hakaze mw'idodo y'amakuru hamwe nanje Bunyoni umugenzi. Reka mbere ko nkubwirize inkuru y'incamugongo, inkuru y'akababaro cane, banze ngusigure ko Kira Hospital yuguruye inyubakwa shasha zizokorerwa mu butabazi bw'ibanze. Mu gatondo ko kuri wa 23 Rusama 2024 ibitaro Kira niho vyugururira inyubakwa shasha zizokorerwamo ubutabazi bw'ibanze. Ni mu gihe hariko harahimbazwa indwi yahariwe abaforomo. Nkuko bimenyeshwa na muganga Canisius Havyarimana arongoye ivyo bitaro, iyo nyubakwa irimwo ivyumba bicika 14 vyagutse vyakira umuntu umwe, icumba cose kikabamwo icumba gitanga impembu n'ibindi vyo gutabaza mu gihe umugwayi yumvise aremvye, hamwe no gukurikirana uwo mutima utera. Hazoba hariho n'icumba kirimwo umuhinga ujejwe kurabira mu cumba gifasa amasanamu kamera akabona uko umugwayi amerewe agaheza akakirwa vyihuse. Hari n'ibindi bibiri bizokwakirwamo abagwayi ariko bumvise bamerewe neza bakitahira. Ikindi nuko iyo nyubakwa ifise aho bakorera ibipimo biteye imbere naho babagira, ngo hari ivyahora bikora hanse bigiye gukorerwa mu Burundi, gutyo abagwayi bakahatorera akayoko. Abari bitavye ivyo birori bakaba baciye babaniriza ikiyago mu nzu y'amakoraniro. Muganga Willy Gatore yarakabikamirije abari aho akamaro ko kwivuza ukoresheje ikarita y'ubwishingizi bisabwa mu gihe co kubaga umuntu n'ibidakorwa kw'ikara ry'ubwishingizi. Muganga Liliane Nkengurutse akorera mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gisagara Kusipe yerekanye uruhara rw'ubwo bushikiranganji bwo kugwanya ingwara z'ivyaduka n'ibiza ubutabazi bukorwa muri ico gihe. Muganga Pascal Nzirubusa nawe yerekana ko igisata c'ubuvuzi gifise uruhara runini mu gukinga no gutabara vyihuse abagwayi, ndetse nuko ico gisata giteza imbere. Mwamenya ko kandi ko ivyo vyigwa biriko birabandanya no ku munsi wa 24 Rusama 2024 bwangukoro nyene biriko biraba biranejeje. Ivyigwa bijanye n'ishirwaho ry'ubuhinga bw'imbori mu kugwanya ibiziga n'isibe vyarara muri Ruheshi niho inkirangamisi y'icigwaho ry'ubwo buhinga kizokwemezwa. Imigwi ine igezwe n'abahinga batandukanye bava mu bisata vyanonosoye ubuhinga bw'imburi no kurinda ibiza n'isibe bari bamaze imisi 3 mu gisagara ca Ngozi bashigikiwe na PAM ngo bigire hamwe ishirwaho ry'ubuhinga bw'imburi n'ibiza n'isibe. Iyo nkuru twarayibanishije hano nyene kuri News Empire TV. Inkingi eshanu zigeze kuzikorerwa neza zanugazwa no kumenya ibiza n'isibe bishobora kuboneka canke kwiyandukuza. Connaissance des requests et comptabilité fait gukurikirana no kwitegurira ibiza n'isibe, gutanga no kumenya inkuru muri kubiza n'isibe. Diffusion
spécialité et communication hamwe no gutegura canke guteganya ubuhinga bwo gutabara abahuye n'ibiza n'isibe bashimikiye ku vyabaye haba mu Burundi canke mu yindi mihigo yo kw'isi. Abo bahinga basanzwe gukinga ibiza n'isibe ari igikorwa ca bose kuva ku nzego zirongoye igihugu gushika ku mugwi uyo mu kibano. Kubw'ivyo igenekerezo rya 10/04 akaba ariho hashizwe ngo hazokwemezwa ikigaramisi n'inzira feuille de route, uburyo bwo kwifata ikibanza bwokoreshwa n'abazoja imbere y'abandi muri ico gikorwa co gushiraho ubwo buhinga. PAM ikaba yabandanije kwemeza ko izoguma hafi ya leta y'u Burundi mu gufasha ibikorwa vyerekeye inkurumburi ku biza n'isibe, kuzitanga no gutabara abakozweko n'ivyo biza. Abari hinga bakaba biyemeje ko bagiye kubandanya ibikorwa vyo gutegura ibikenerwa vyose mu kubura arite purekose no gutabara abahuye n'ibiza n'isibe. Nk'uko rero nyine turiko turakorwa turanejeje. Nimuje kandi kuve kuri uyu wa 22 Rusama 2024 amakaritiye yose yo mu gisagara ca Gitega nta mazi afise. Mu gatondo kwa 24 Rusama 2024 ibido y'amaritiro 20 iriko igugwa amafaranga 1000 vy'amarundi ku bantu bemera kuja kuyavoma kure ku mashure amwe namwe y'indaro. Abanyeshure bamaze imisi 2 bazinduka mu myoga kuvoma amazi yo gutegura ifungurwa. Abarezi bo kuri ayo mashure bavuga ko atakundi bari bubigenze kuko ibimodoka vy'ishure bitagira igitoro, kandi naho bakabona ko hano bakura amazi yegereye ibarabara kugira ngo imodoka ishobore kuvoma. Muri Regideso Igitega bavuga ko nyene habaye ingorane iturutse kw'ipombo induzi amazi mu gisagara ca Gitega, bakamenyesha ko bariko barakora ibishoboka vyose kugira ngo amazi asubire kuboneka nk'uko vyahora. Ntabwo ari ivyo ngivyo gusa nyene ivyo ndi kugushikiriza vyo ni vyinshi cane. Nakubwiriza ko abakenyezi 6 bo mu ntara ya Ruyigi baronyejwe agafashanyo kuri wa 23 Rusama 2024 niho abo bakenyezi 6 baronyejwe ingurane igera ku mafaranga 200,000 vy'amarundi umwe. Basigura ko bari basanzwe bari ku kivi ariko bakoresha umutahe muto kandi ko abo bizeye ubufasha bose bahakuye amafaranga yunguka kugera ku ngene. Rero abo bantu nyene bakaba bavuga ko bishimye cane. Ntabwo ari ivyo ngivyo gusa ariko nyine n'ibindi vyagiye bashimisha, aho userukira igihugu ca Turukiya mu Burundi Arufa Isikiri yatunganije ihuriro ry'uyu wa 24 ikiriri aho asanzwe aba. Imvo nyamukuru kwari ugusangira n'abatumire biwe abumvisha uburyohe bw'ibifungurwa kama bwa ntara yo muri Turukiya yitwa Regide Egiene. Ivyo vyabaye mu gihe atari mu ndwi yahariwe imfungurwa zo kw'itariki ya 24 n'ingene ziterwa hagati y'amagenekerezo ya 21 na 22 Rusama 2024. Ubutumire biboneye kandi barumviriza ubwoko bw'imfungurwa zo mu gatondo bukurikira: olive, iforomo, blanc, blonde, izimiri kasiye, ubwoko bw'ubuki, alambière de fire et sapine de marisanise, isosiso z'inka bita saku d'afagnon, dessert au prostache barikarava, confiture de rayisi. Bakoze icayi gituka mu micungararo y'ikiyaga cirabura, merisino isi orientaire hamwe n'ikawa bita cafe turk. Userukira Turukiya mu Burundi Arufa Isikiri yavuze ati: twaronse akaryo ko guha abashitsi bacu ifungurwa
Turukiya bihereza mu gitondo. Twarose namwe akanya ko gufungura imfungurwa ziva mu Burundi nk'amagi, ibiva mu ntara, ivyamwa ndetse n'ibindi. Ibi vyerekana urukundo hamwe n'umugirwa mwiza wo gusangira. Ivyo kandi vyerekana imigenderanire myiza iri hagati y'Uburundi na Turukiya mu bice vy'akaranga n'akajinga. Ibiro vyabaye kaba ari akaryo kameze neza cane. Nshuti banywanyi bacu mwariko muratwumviriza, reka mbe nsubikiye ahangaha, gusa mwese nkomeze ndabasaba gufyonda sabone mutarafyondako, nukumanuka hasi ukaja ku rubuga ndetse usabira ngafyondako mwamara kubikora, ukomeza kudusangiza n'ibitekerezo. Ndabakunda shima kagira Imana n'amahera, kuri mukuru wanje muriko murumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.